Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane aje kudushikira, ndabwira ukuri umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye woba ugeze aho umwasi ashaka. Ni nyuma yuko tugira ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane aje kudushikira ava mu biro vy'umukuru w'igihugu no mu gisoda c'u Burundi no mu bushikiranganje mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane rero turaza kuyagaruka ko, reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro vyacu werereye irya nino ku biganiro y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze kuri rigenekerezo rya 2022 munyonyi mwaka wa 2023, tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane adushikiye. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabana rakazugira nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ngaya makuru adushikiye biravugwa yuko kurungu ibintu vyabehejeje gukomera cyane, ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu, akaba ari amakuru mutorezwa n'umugabo umenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera mu karere k'ibiyaga binini bakayaturungikira tukayabashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose. Idonido mwarumvirije amakuru akomeye cyane yadushikiye kubijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko hari ibihangange bitandukanye vyibonekeje muri uwo mugambi. Kuri ubu rero turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane je kudushikira biriko mu nyuma z'uko aka kanya itangazo riva mu biro vy'umukuru w'igihugu rejeje kuba riteye ubwa. Turibuze kuryumviriza mu ijambo rikomeye cyane Vice President ahejeje gushira ahagaragara. Ivyo vyose rero turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira bikaba mu nyuma z'uko kurungu umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe yoba ageze aho umwasi ashaka. Bikavurwa yuko kurungu umukuru w'igihugu yoba yarahawe ishano n'ibihangange bitandukanye bivurwa mu mugambi wo gutangurura kumutembagaza uko vyibonekeje. Mwarumvirije ko kugenekerezo rya 19 ariho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikiriza idokere ikura General Prime Niyongabo ijyanganye mu gisoda c'u Burundi mu mabanga. Mwarumvirije ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yaciye yanka kuyishira ko umukono. Amaka kanya makuru adushikiye rero kubijanye n'umushikiranganje wa mbere umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi, ibintu vyabihejeje kuba bitariko biragenda neza na cane ko hibonekeje uyu mugambi urimwo ubugambanyi buteye ubwoba. Ninde yoba yahaye umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano? Wa mupfumu ava mu gihugu ca Tanzania yoba yahejeje kubitahura canke vyoba bimeze bite? Turabibashitsa ko vyose idonido. Bikaba mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane adushikiye avugwa mu gihugu c'u Burundi kubijanye no guha umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste ishano. Bikavurwa yuko kuri ubu ngubu ibihangange bitandukanye arivyo vyoba vyaribonekeje muri uyo mugambi. Hari amakuru dufise kubijanye nuko hari umuhinga mu vyerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu yari yavanywe mu makungu. Kuri ubu ngubu akaba yankiwe gushika aho umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arembeye. Kubw'amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu ibintu vyabihejeje gukomera cyane, itangazo riteye ubwoba ryoba rigiye gushirwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ku magara y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu ategerezwa kurungikwa mu makungu kumvo z'amagara yiwe na cane ko umutambukanyi wiwe yoba yanse iryo jambo ryashikirijwe n'ibihangange bitandukanye bitangaza ko navyo ibijanye n'amagara y'umuvyeyi mu gihugu c'u Burundi navyo bikwiye kuyagaruka ko. Hari amakuru akomeye cyane rero ava mu bushikiranganje wa mbere
hari n'ayandi makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi ajanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kuri General Prime Niyongabo. Ibi bikaba biriko birakorwa mu mabanga akomeye cane, ariko amasoko yacu mu gisirikare, amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu turegeranya amakuru mu mwaragiye munyegezwa twayatambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero ndababwira ukuri amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira biriko mu nyuma z'uko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biriko biravugwa ko woba ufise imvo, kandi bikavugwa yuko nyuma yuko ahawe ishano kuri ngubu ibi bihangange vyo bigira bishike ku ntego kandi bitangaze ingingo ikomeye cane. Yoba ari yihe? Woba ari wa mugambi wibonekeje mu gihe umukuru w'igihugu Nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari nga mu gihugu c'u Burundi, canke vyoba ari ibindi? Turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cane. Ijambo ry'umubabaro ryashikirijwe n'umwe mu bahora bagendanira umukuru w'igihugu. Kuri ubu rero turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cane, bikaba mu nyuma z'uko kuri ngubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yabonana n'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 20 ku muhingamo, ariko umukuru w'igihugu akaca aremba. Kubw'amasoko yacu rero bikaba binavugwa yuko umushikiranganje wa mbere ari we yoba yarafashe ingingo ikomeye cane yo guhagarika umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu gihe umukuru w'igihugu Nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahejeje indwi zibiri zishika mu makungu. N'ibindi bihe bitandukanye ibonekeza umugambi ukomeye cane wo kurungika abasirikare ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Murazi ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ari we aca afata ingingo ikomeye cane yo guhagarika ivyo vyose biba biriko birakorwa na General Prime Niyongabo. Hari amakuru akomeye cane, bamwe mu bene igihugu bo batanguye na bimwe mu bihangange vyo vyatanguye kwibaza niba Gervais Ndirakobuca yoba yinjiye mu mugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi, na cane cane ko bivugwa yuko ari we yahora avugira umukuru w'igihugu kandi amushigikiye. Hari amakuru turonka ava mu bushikiranganje kuri ubu ngubu rero ibintu vyabihejeje gukomera cane, na cane cane ko bivugwa yuko Reverien Ndikuriyo nawe nyene umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, bikaba bivurwa yuko kuri ubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ari we yanse ko Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yo kibonekeza mu bikorwa bitandukanye nk'ibijanye no gushaka gutembagaza ubutegetsi no kuba abashaka gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ariko nanone General Prime Niyongabo akabandanya yibonekeza muri ivyo bikorwa vyo gushigikira Reverien Ndikuriyo, umushikiranganje wa mbere agaca vyose avyanka. Ariko nanone uruhande ruriko ruragaruka ko bamwe mu bene igihugu batandukanye bariko barumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV, baraturungikira ubutumwa bukomeye cane bibaza iyo Reverien Ndikuriyo yoba agiye gufatira ingingo ikomeye cane nyuma yuko uyu Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ahejeje kwanka ibijanye n'ivyo Ndikuriyo n'akarwi kiwe babahejeje gushira ahagaragara. Ariko ibiriko biravugwa ko na benshi bikanagaruka ko na benshi biravugwa yuko kuri ubu ngubu ni gute General Prime Niyongabo yo bashigikiye yuko Reverien Ndikuriyo yosubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza akaba perezida mushasha mu gihugu c'u Burundi, kandi nanone umushikiranganje wa mbere nawe akanka gushira umukono kwidokere ibogoza General Prime Niyongabo mu mabanga. Kuri ubu rero ibi bihangange birahejeje kugaragaza imyifato itandukanye nk'iyo abene igihugu bari biteze, nyuma yuko turibuze kubashitsa ko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira kubijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu Nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, n'amajambo akomeye cane umutambukanyi wiwe nyene yaciye ashikiriza nyuma yuko baravye neza ko wa muhinga mu vyerekeranye n'amagara yashika mu Burundi akankirwa gushika aho umukuru w'igihugu Nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arembe. Ivyo vyose rero turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cane. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone ko uracurabona arakaza ujyana wenyine upyondeko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Reka ayo makuru nandi twabateguriye tugaruke tuyabashitsa ko yose idonido. Amakuru yacu turayatangurira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, mu nyuma tuze kubashitsa ko amakuru avurwa kuri bijanye n'umugambi ukomeye cyane w'ingene General Alain Guillaume Bunyoni nawe nyene yoba ariko araborozwa igufa. Turaza kugaruka ku makuru akomeye
cyane ajanye nuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yoba ajeje gufata ingingo ikomeye cyane yo guhagarika iyi migambi iteye ubwoba kubijanye n'umukuru w'igihugu. Turaza kugaruka none kuri General Prime Niyongabo igihangange cibonekeje mu gutangariza igisoda ko umukuru w'igihugu ataco ashoboye. Turaza no kubabwira none ayandi makuru avurwa yuko umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yoba ariko arakora ibishoboka vyose muri aka karyo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye kugira ngo bobe bashika ku butegetsi. Vyose rero turaza kuvyumviriza muri aya makuru yacu akomeye cyane ajeje kudushikira. Reka tugaruke tuyabashitsa ko yose idonido. General Prime Niyongabo nyuma yuko afashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasodisinze mu bisata bitandukanye vy'igihugu nkuko mwavyiboneye. Hari abasirikare bariko baragendagenda ariko atawotahura iyo bariko baraja. Amakuru akomeye cyane rero nuko abakuru b'amabanki bo babagiye kugeramirwa nyuma yuko amagara yabo yoba ari mu kaga. General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yagiranye ibiganiro bitandukanye n'abakuru b'amabanki bijanye n'amafaranga y'agaciro ari mu mabanki y'igihugu n'ibijanye n'amadeni igihugu gifisiye abene igihugu. Vyose turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo afashize ingingo zikomeye cyane nyuma yuko ari mu karwi kinyegeje mu gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu woba ugiye gushirwa mu ngiro canke biragenda bite? Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Hari umupfakazi umupfakazi Habonimana Denisa aratabaza umukuru w'igihugu, abashinga amateka wo mu ntara ya Bujumbura n'abajejwe intwaro mu ntara arimo. Kuri ubu bamufashe ababijejwe babikurikirane. Bikaba mu nyuma z'uko hari ayandi makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Hari isanganya ryabaye ribaye muri zone Mugera muri komine Bugendana. Imodoka y'ibeni yari ipakiye amabuye ijana ariko harubakwa imifurege itwara amazi mu ibarabara ririko ryubakwa n'ishiramwe ARB. Iryo barabara rikaba rihuza ibarabara rikuru ry'igihugu rigana mu ntara ya Karusi riciye mu karere ka Mugera. Rikaba biboneka ko ibintu vyose vyari bihejeje gukomera cyane nyuma yuko isanganya yatanguje kuri rigenekerezo ryejo haheze. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko ni barabara rikuru rigana mu ntara ya Ngozi aho bita ku Gitafari yacitse ifire irenganye nanone gato ishengero ryegukira Ekereziya Gatolika ya Paruwasi Mugera. Mwene kugendesha iyo modoka amaze kubona ko agumye abandanya ibarabara rigana ku Nzuzi Ruvubu na Ruvyironza ahava aboneka ko akatisha imodokari yiwe bivanye n'umuvuduko iyo modoka yariko, ariko yagerageje kwiganira aca ayikatisha iyo modokari aja guseka uruhome rwo mu seminari ntoya yitiriwe umuryango mweranda w'i Nazareti Mugera. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku bw'amasoko yacu nyene. Abantu batatu bari muri iyo modoka bakomeretse cyane bakaba bariko bavurirwa muri amwe mu mavuriro ari muri komine Bugendana. Umunyeshure umwe yariko yigira inyuma y'urwo rukuta iyo modoka yagonze akaba ari we yakomeretse buke aguwe ko n'amabuye yasidutse avuye kuri urwo rukuta. Abandi banyeshuri bari bateramiye aho bita ku cibutso c'ubumwe kiri imbere y'inyubako z'iyo seminari bakaba barashoboye kwiruka bumvise abari muri iyo modoka baje barakoma akaruru batabaza. Nayo ayandi makuru akomeye cyane aje kudushikira nuko Goma muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abanyeshuri barenga 400 baragiye Gisangani mu vyigwa vya gisirikare kumvo zo gushaka kugarukana amahoro muri ico gihugu nyene. Abanyeshuri bo muri kaminuza batari musi ya 400 bo mu makaminuza y'Igoma mu ntara ya Nord Kivu buseruko bwa RDC baragiye kuri uyu wa mbere Kisangani mu vyigwa vya gisirikare bemeza ko bagomba gukingira igihugu cabo umwanzi. Inkuru ya Burundi News TV kuva ku kibuga c'indege
mpuzamakungu ca Goma. Abo banyeshuri bo mu makaminuza bafashe indege berekeza Kisangani mu ntara ya Tashapo, ariko nanone aho basanzeyo abandi banyeshuri 800 bo mu ntara zitandukanye za RDC. Bose bazokurikirana ivyigwa vya gisirikare Kisangani. Nanone niko amasoko yacu avuga. Abo banyeshuri bavuga ko biyemeje gukingira Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umwanzi wayo. Umwe mu banyeshuri yavuze ko nditeguriye kandi ndiyemeje kugwanira igihugu canje, ngiye mu vyigwa vya gisirikare ngumye ko kuko ntegerezwa kwiyandikisha mu gisirikare, vyemejwe na Ali Bosomuka, umunyeshuri w'Igoma. Mugenzi wiwe avuga ko azogaruka kubandanya ivyigwa inyuma y'inyigisho za gisirikare. Abo mu mashiramwe yigenga basaba ko izo nyigisho za gisirikare zitangirwa mu ntara zose za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku bwa Placide Kambale, umwe mu ndongozi za Force Vive du Nord Kivu, ivyo bishoboka ko kandi bikaba bishobora guteza kuzotera mu gucungera umutekano mu gihugu cabo. Amakuru akomeye cyane aje kudushikira. Nubwo biruko ingingo y'umushikiranganje ajejwe amashuri ya kaminuza iranegurwa n'abavyeyi babo bana, nkuko babona ko iyo ngingo ifise intumbero yo guhungabanya indero y'abana babo. Amakuru biravugwa ko ababikurikiranira hafi ivyo mu vya politike mu ntara ya Nord Kivu kuri ubu ngubu nabo babona ko umutekano mukeyi wo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo utava ku buke bw'abasirikare canke abajejwe umutekano. Bikaba bivugwa ko ikibazo ntikiri ku buke bw'abasirikare mu gisirikare ca FARDC no mu gipolisi, ahubwo ni indongozi z'igihugu zidakora igikorwa cazo, niko bishikirizwa na Joyeuse nanone Bamvagato, ariko ari n'umuserukizi mu vya politike. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane uyu Josue aho yajeje gushitsa amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Ivyigwa vya gisirikare bihabwa abanyeshuri bo muri kaminuza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biri mu kurikirane rwo kugwanira igihugu ca Kongo, kandi bizokorwa kabiri mu mwaka wa kaminuza, amezi abiri imbere y'uko umwaka wa kaminuza utangura n'ayandi mezi abiri nyuma y'uko umwaka nyene, niko bivugwa nabo mu babijejwe. Indongozi za RDC kuri ubu ngubu muri Kongo zidasiba guhamangira ko zikanahamagarira urwaruka kwiyandikisha mu gisirikare kugira ngo bafashe aba FARDC kugwanya umubare wa M23 mu ntara ya Nord Kivu. Barafasha imirwi y'urwaruka yitwaje ibigwanisho mu gufasha abasirikare ba leta. Amakuru akomeye cyane aje kudushikira, kandi nanone bikaba bivugwa ko nubwo biruko igisirikare ca Kongo arico gifise